Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe mukunzi uri kuratwumviriza. Shalom, assalamu alaikum. Turakuramukije mu izina ry'Imana uhoraho nye n'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi agaca bugufi mu nzira yo gutungana. Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu vyigwa tumaze kwiga twarabonye ukuntu Imana yaremye abantu babiri ba mbere. Ivyanditswe biravuga biti nuko Imana irema umuntu mw'ishusho yayo niho yaremye umuntu, iraheza irema umugore n'umugabo. Igitabo cy'Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 27. Mu mutima w'umugabo n'umugore Imana yahashizemwo impwemu batuma bamenya Imana, kandi uwo mutima nyene ugakunda Imana. Imana kandi yarabahaye umwidegemvyo kugira bahitemwo kuyubaha canke kugabitanya. Twaranabonye ko Imana yashize umuntu yaremye mu itongo rya paradizo, itongo ry'igitangaza, iryo yateguye aha kw'isi ahitwa muri Edeni. Imana rero yahaye umugabo n'umugore babayeho ubwa mbere ibintu vyose bari bakeneye kugira babe mu mahoro n'iterambere. Imana yagomba ko abantu bayimenya, bayikunde kandi bayihimbaza ibihe bidashira. Twarabonye ko Imana mu gukora umugambi wayo mwiza yashize imbere umuntu yiremeye. Hagati mu itongo Imana yahashize igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Hanyuma irabwira umugabo iti, igiti cyose cyo muri iryo tongo ukirye kuko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzukiryeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Turabibona hajya mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 2 umurongo wa 16 n'uwa 17. Kubera iki Imana yahaye ibibazo nk'ibi Adamu? Imana yagomba kwerekana umutima wa Adamu ingene umeze. Imana ntiyagerageje Adamu kugira imutere gucumura, ariko kwari kugira imuhezagire yongere imukomeze. Umuntu Imana yaremye nta gasembwa yari afise kandi nta n'icyaha yari afise, ariko ivyo ntivyasigura yuko afise urukundo rutagira gasembwa canke kameremere keza. Imana yagerageje Adamu kugira ipima urukundo rwiwe. Adamu yari kuba yerekanye ko akunda Imana mu mutima wiwe iyo yihangana agashitsi c'Imana yamusavye. Iyo yanka gukora icyaha, ico kibazo cyari kumukomeza, kubera ivyanditswe biravuga biti, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Turabibona hariya mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 4. Uyu munsi dutandukiriye ikigabane cya 3 mu gitabo cy'Itanguriro. Iki kigabane kitwereka uko icyaha cinjiye mu isi. Nimba tumenyereye ibiri muri iki kigabane, duca dutahura neza igituma umutima w'umuntu udatunganye kandi ari mubi, n'igituma wuzuye amarushwa n'amarira. Turamaze kubona ko ubwa mbere na mbere Adamu na Eva mu itongo ryo muri paradizo bari bahagijwe n'ivyo bari bafise kandi banezerewe. Ikirushirije ivyo vyose kwari uko Uhoraho Imana yami bagendera ku munsi mu kayaga ko ku mugoroba kugira ngo iganire nabo. Igituma Imana yarabagendera kwari ukugira yunga ubucuti bwiza nabo. Nubwo biri uko ijambo ry'Imana riratubwira yuko muri iryo tongo rya Edeni hari hasanzwe y'uwundi muntu. Mwoba muzi uwo ari we? Yari Satani, umwansi w'Imana, umugwanizi. Igihe Imana yaremye isi n'ibiyuzuye byose, Satani yarareretse. Igihe Imana yaha itegeko Adamu ryo kutajya ku giti cyo kumenyekanisha iciza n'ikibi, Satani yarumva, ariko ntiyagarukirije kukurereka no kukumviriza gusa, ariko yariko ategura ingene asambura igikorwa c'Imana. Maze Satani araheza ategura uko yogerageza umuntu Imana yiremeye ngo ayigararize, ayicumureko, atandukane nayo, hanyuma azopfe. Ariko Imana imenya ivyo Satani yateguye gukora vyose, ariko Adamu na Eva ntibamenya na kimwe.
umunsi umwe Adamu na Eva bihagarariye iruhande ya cya giti kizira kuryako, Satani aza yigiza inzoka, aca atangura kuganira nabo. Ivyanditswe biravuga biti, inzoka yarusha ubugungu ibikoko vyose vyo mw'ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega n'ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itanguriro 3 ku murongo waho wa mbere. Kuki Satani yihinduye inzoka? Ijambo ry'Imana riraduha inyishu iyo rivuga riti, inzoka ni igikoko cy'ubugunge kurusha ibindi bikoko vyose vyo mw'ishamba Imana yaremye. Satani nuwo kutugerageza gusa, kandi aza nk'uwiyoroheje. Satani ntiyatumbereye Adamu na Eva nk'ikintu giteye ubwoba canke umuriro. Ntiyaje avuga ati, amahoro abane namwe Adamu na Eva, ni jewe mugwanizi, umwansi w'Imana. Uyu munsi nje kubagerageza kugira mugararize Imana. Imana yo muhanyi w'ubuzima, kugira muze muhone mwese ibihe bidashira. Ntabwo Satani yabigenjeje uko namba. Mbega yoba yaje ameze gute? Yaje aboneka ko ari mwiza cyane rwose, ahitamwo kubaganiriza bicishije mu nzoka, kubera muri ico gihe imbere y'uko icyaha cinjira mw'isi, inzoka yonyene nico cyari igikoko c'uburyarya mu bindi bikoko vyose. Uko niko Satani akimeze n'ubu, ni umunyabugunge, yama afise ivyo azana guha abantu nk'ingabire. Ivyanditswe biravuga biti, kandi ivyo ntibitangaza kuko na Satani yigira umumarayika w'umucyo. Turabibona hariya mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Abikoreni igice cya 11 umurongo wa 14. Ariko Imana iratuburira mu ijambo ryayo iti, mwirinde abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama, ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Satani n'umubeshi. Uko niko yihinduye inzoka mu kwegera Adamu na Eva, kandi niyo nzira yahisemwo kugira aganire na Eva aho kuganira na Adamu bwiwe, kubera yarazi ko biza koroha kubesha Eva kuruta Adamu. Satani yarazi ko Imana yababujije kurya kuri ico giti imbere y'uko irema Eva. Ariko nubwo biruko, Eva nawe nyene iryo tegeko yararizi. Umugwanizi arazi ubwenge cyane, kuko yarazi icyo agomba gushikako. Satani yarazi ko amaze kumvisha umugore kurya kuri ico giti cyo kumenyekanisha iciza n'ikibi, kumbure Adamu yomukurikira hanyuma akaba acumuye ku Mana. Ijambo ry'Imana riravuga riti, inzoka ibaza uwo mugore iti, mbega n'ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Mbega hamurumva ico Satani yabwiye Eva? Aravuga ati, n'ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Mbega hamurabona ico Satani yariko ashaka gushikako? Yariko arondera gushira ugukekeranya mu bwenge bwa Eva kubijanye n'ijambo ry'Imana. Nico gituma yavuze ati, n'ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze. N'uyu munsi Satani aracyakora uko, yama ariko ararwana n'ijambo ry'ukuri, kuko arazi ko ijambo ry'Imana rifise ububasha bwo kumusambura no kubeshyuza ibinyoma vyiwe. Nk'uko umucyo uzimanganya umwiza, niko n'ukuri gutsinda ikinyoma, kandi ivyo Satani arabizi. Reka ubu naho turaba ikiganiro cyakurikiye hagati y'uwo mugore na Satani. Ivyanditswe biravuga biti, umugore yishura iyo nzoka ati, ivyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubiryeko, kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza, mukamera nk'Imana ku vyo kumenya iciza n'ikibi. Itanguriro 3 umurongo wa 2 kugera ku murongo wa 5. Ibi biratangaje. Mbega Imana yari yavuze ko hazoba iki hamwe bariye ku giti yababujije? Yaravuze iti, ntimuzobura gupfa. Mbega Satani nawe yavuze iki? Yaravuze ati, haba n'intete ntimuzopfa. Satani ntiyateye igipfungu mu ijambo ry'Imana gusa, ahubwo yarashyitse n'aho arihakana. Ninde yari kavugisha ukuri, n'Imana canke Satani? Ijambo ry'Imana riravuga ko Imana ari Imana nyakuri kandi itabeshya. Satani rero ntiyahagaze mu kuri, kuko muri we nta kuri kuhari. Iyo avuga ibinyoma, avuga ivyiwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ari we se wavyo. Turabibona hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice c'8 umurongo wa 44. Nubwo biruko rero, dukwiye kumenya ko Satani atari umunyabinyoma gusa, ariko ni n'umugwanizi, n'umunyabugunge, afata ibinyoma akabivanga n'ivy'ukuri.
turashobora kubona ko mu byo yabwiye Eva na Adamu igihe yavuga ati umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Igihe avuga ati muzoca mumera nk'Imana, cyari kinyoma, kuko umuntu acumura ntameze nk'Imana ariko ameze nka Satani. Ariko aho Satani avuga ati muzoca mumenya icyiza n'ikibi, yariko avuga ukuri, kuko Adamu na Eva bamaze gucumura baciye batahura ikibi carico. Ikibabaje nuko Satani atigeze babwira icyo bizozana ku bugingo bwabo nibakora ibinyuranye n'ivy'Imana igomba. Imana iravuga iti nimwarya kuri iki giti ntimuzobura gupfa, ariko Satani nawe ati nimwarya kuri iki giti haba n'intete ntimuzopfa. Satani n'umunyabinyoma, nico gituma Imana yavuze iti ntimuzobura gupfa, ariko Satani arabihakana aravuga ati haba n'intete ntimuzopfa. Ngaho rero igihe kirageze kuri Adamu na Eva cyo guhitamwo ijambo ry'Imana canke ijambo rya Satani. Uguhitamwo kwabo kwabaye uku: mbega bari kwizera ijambo ry'Imana canke ijambo rya Satani? Mbega bari kwemera ukuri canke ikinyoma? Mbega bari gukurikira Uhoraho umwami w'umuco canke umwami w'umwiza? Reka dusome turabe icyo bahisemwo. Ijambo ry'Imana riravuga riti uwo mugore abonye icyo giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwipfuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo cyamye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Itanguriro 3:6. Biratangaje, Imana yaremye umuntu mwisho yayo kugira ayimenye, ayikunde kandi ayubaha ibihe bidashira. None umuntu yaciye akora iki? Mbega yarakunze Imana nk'uko bibereye mu kugendera mu mabwirizwa yayo? Oya, ahubwo yahisemwo kugarariza Imana y'urukundo, akurikira Satani umwansi w'Imana n'abantu. Mbega umunsi mubi wakabayeho! Basogokuruza bacu Adamu na Eva bateye umugongo Imana mu kujya ku giti yari yababujije. Baca umugani ngo akaza ntikazi rumwe. Ijambo ry'Imana riravuga riti nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Turabibona hariya mu cete Paulo yandikiye Abaroma ku gice cyaho cya 5 umurongo waho wa 12. Tuvyanka canke tuvyemera, uko niko bimeze. Mu Kirundi kandi bavuga ngo imfizi y'intama itendera nka se. Wowe na jewe n'abandi bose twaramutse kuri Adamu, twavukanye ibicumuro kandi tubwirizwa kuzopfa. Kubera twakomotse kuri Adamu, umuntu wa mbere yagararije amabwirizwa y'Imana ni Adamu, kandi tumeze nkawe. Ninde muri twebwe yokwemeza ko tutarigera tugarariza amabwirizwa y'Imana? Nta n'umwe muri twebwe, kuko icyaha cyavuye kuri Adamu maze kidushikako. Ariko ivyizigiro ntivyatakaye, kubera ijambo ry'Imana riratangaza riti none rero nk'uko guciga urubanza kwazanywe n'igicumuro kimwe ku bantu bose ngo batsindwe, niko yangabire yazanywe n'igikorwa kigororotse kimwe ku bantu bose ngo batsindanishirizwe baronke ubugingo. Cete Paulo yandikiye Abaroma 5 ku murongo wa 18. Iri jambo ry'Imana nitworirabira hamwe uyu munsi, ariko mu biganiro bikurikira tuzokwiga inzira y'ugutungana y'agakiza iyo Imana yashyizeho kugira abanyabyaha bayicemwo mu kuyigarukako. Mukunzi, iki cyari ikiganiro cyanyu inzira yo gutungana. Mu kiganiro gikurikira tuzobandanya iki gihimba gihambaye kugira turabe ivyashikiye Adamu na Eva bamaze kuva mu nzira y'ugutungana bagakurikira inzira y'umwiza. Imana ibahezagire kandi mwibuke uyu murongo w'urufatiro nawo n'uyu: nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Icete Paulo yandikiye Abaroma 5 umurongo wa 12. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufise ikibazo canke ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619.
email ni twrburundi@gmail.com. urashobora kudusanga naho dukorera ni mu Rohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglikani rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.